Imfashanyo igizwe n'itoni zine z'umuceri, ibiro bigera ku majana 5 vy'ibiharage, amasabuni arenga ibihumbi 2, amabido 1000, indobo zigera ku majana 95, uburengeti, eka mbere n'imisegetera n'ibindi bikoresho nk'imiti hamwe n'amahema yo kubaka ivuriro. Ivyo vyaronkejwe abenegihugu bo mu Gatumba bahuye n'ivyago vy'urusizi yabasanze mu mwanya wabo n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Mw'ijambo yashikirije abo benegihugu, Dr Tade Ndikumana yavuze ko bamaze kumva ko ako kabi kahishikiye ubushikiranganji arongoye, baciye baja inama yo kwegeranya ibiri mu bubiko basanzwe bafise kugira babagarukireko. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida bagize akanama nk'uko mubizi y'igihugu cyacu Burundi yarasavye ubushikiranganji bwose kugira aho bashyiraho agasanduku ko gufashanya. Ubushikiranganji aha rero twe twaje kugira ngo natwe tuze kugarukira kuri bene wacu bashiki bacu. Rero twaciye tuvuga tuti reka turabe mu gasanduku ko gufashanya dusanganye ubushikiranganji hajya mu bushikiranganji dusanzwe dukorera mu kigo ca Kamedu nabo muri NSP ati reka turabe yuko ataco tubufasha bene wacu bashiki bacu bahuye n'ibyago mu Gatumba. Bituma rero twaciye dushima uno munsi kuza. Hambavu y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ishirahamwe Ubwiza Burundi Business ryaregeranije amakarito 45 y'amavuta abantu bashobora kwisiga kugira birinde imibu. N'iteka ntangere yo gushyigikira uyu mugambi na cyane byifatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kuza gushyigikira aba bavukanye bahuye n'ikibazo ngaha mu Gatumba. Mwomenya ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuye abemereye kubakira ivuriro bazokwivurizamo ku buntu. Tugira ivuriro aho muzoba muri kugira ngo mushobore kwivuza kandi bavure ku buntu.